Sikia kwanza baba. Niko nguvu. Yeye kama mama, sikia kwanza. Brother, mikro mkivunja mnalipa. Naumia nguvu. Nikuna talipa. Subiri. Nenda pole. Nguvu. Sikia kwanza brother. Bwana. Chali. Nimuja usiwe kama kishanga. Baba sawa baba. Anze mwete. Baba ni kwa. Uja kishanga. Baba ni susa. Atenga baba. Sio nani. Kwa ngitira gya Yesu baba. Kama. Yo, what's up, citizen and my bosses? Yeah, abafanzi ba Tamtam Media, we're back again. So, amakuru tugiye kuvugana kuno munsi ni kubyerekeye Landry promoter umunyarusaku kuri Wakalai TV, abikora neza muri Buja Flavor. Gusa right now akaba ari mwibohero mumpimba. Ibivugwa kuri Landry promoter nibiki tugiye kudiskita kuri Landry promoter, yarabikora cyane namwe murabizi. Wakalai TV ni TV yarizi cyane muri Buja Flavor guys, yabikora neza, yari umunyarusaku mwiza cyane. Landry promoter nibiki rero bimvuga ko uno munsi right now leo ni shosho kabisa kuri Landry promoter guys. So Landry promoter right now uko tuzi ari mwibohero mumpimba, aho amazimisi itari mike ari mwibohero, kandi tuzi ko Landry promoter ihangiro giwe just yari kuduza abastar bakiri bato mbese n'abamaze kwandikisha izina bagume kuri rya zina nyene ntibamanuke, just kwari nko guteza imbere umuziki wacu wa Buja Flavor guys. Ariko gushikisa n'aka kanya biravuga ko Landry promoter ubuzima abayeho mwibohero atari bwiza na gato, kandi yahowe abo bastar nyene nabo yafashije bose, nta numwe ariko aravuga bose nicwe. Nuramutse avugira kuri stati hako yo mushikako akaza kumuraba uko amerewe. Biraba ko Landry promoter vraiment ubuzima ntibumeze neza, kuko namwe murabizi ubuzima bwo mugasho vraiment ntibumeze neza na gato. Kandi gushika iyi saha n'aka kanya biravuga ko Landry promoter yafashwe n'izindi ngwara zigeze zitandukanye bivanye n'ubuzima yagiye arabamwo, ari muri yo condition vraiment itameze neza. Gushika n'aka kanya vraiment Landry promoter aragwaye, ari mu bitaro, yafashwe n'ingwara zigeze zitandukanye. Tugiye tukagaruka ku bastari bagiye batandukanye, reka dushimire kwanza Akes Dan ariwe boss wa Landry promoter, dushimire Masterland, B-Face n'abandi bose bagiye batandukanye, n'abari hanze y'igihugu bashobora kugerageza barabe ko Landry promoter yoba mu bundi basi yo facility ubuzima basi kidogo, yani at least. Gusa tugiye tukaraba muri industry ya Buja Flavor turi benshi guys, turi benshi cyane gose mu muziki w'indundi. Gusa tugiye tukaraba abantu bamushikako n'abantu tutayituzi, abantu abafanzi biwe ba Wakalai TV, mbese hari n'abandi ba star yafashije gushika aho bageze, ariko nta no kuja kuraba umuntu uko amerewe basi at least akubone naho atacho umushiriye guys. Tugarutse ku ifatwa rya Landry promoter, ni Landry promoter yafashwe yagirizwa kwinjira muri vie privé y'abastar bagiye batandukanye. Ivyo tukaba twarabyumvise ku muvugizi w'igipolisi aha amakuru aba journalist. So yagirizwa ngo umuvumburo w'abastar ngo kandi atagirishije inama n'umuntu numwe, just nko kwinjira mu buzima bw'umuntu ugasanga ngo umuntu amusanze ahantu runaka atiteguye guys. So tugarutse rero kuri iryo fato rya Landry promoter, eske hoba hari abaririmbyi bagiye batandukanye bagiye kwitwarira Landry promoter? Ivyo ni bimwe mu bafanzi b'umuziki ndundi ba Buja Flavor bagenda bibaza, eske Landry promoter, kuko turazi yuko iyo umuntu afashwe nuko aba afise ikintu yoba yagirizwa, nuko aba afise ikosa, eske muri abo bose yagiye avumbura boba bagiye kumwitwara nuko hoba hari umuntu yamwitwariye abona yuko ivyo ariko arakora bitabereye igisho guys. So we nawe nk'umukunzi w'umuziki ndundi urashobora kuvuga ese niko mwe muba mubibona? Tugiye turabona ayandi makuru agiye atandukanye, ibintu bigenda biravugwa ku mpande surtout ku marezo sociaux, biravuga ko Landry promoter yoba yahowe just jaloux yayandi macheno bakamumvira jalousie, kuko Landry promoter ngo yari yaje neza cyane. Abandi baravuga ati ngo Landry promoter ibintu yakora ngo nivyemewe n'amategeko, ngo ntibizwi na leta. So guys, n'abandi bagenda baravuga ati ngo ahubwo Landry promoter nafatwe ngo nafungwe ngo kuko ngo yinjira cyane muri vie privé y'abantu, ngo kuvumbura abantu, ugasanga ngo nta numwe yagirishije inama guys. So
nawe turagaruka tukavuga ati nk'umukunzi wa Buja Flavor w'umuziki ndundi eske niko ubibona Landry promoter yarakwiye gufatwa kubwo akazi kiwe yamakora kamisi yose. Aha nahawe kuacha comment, usige commentaire kuri Tamtam channel, hama ntiwege kugira subscribe. Iyo ni special yacu guys, tunawapenda sana. Sinduvuga ko tuko turatukana ariko Chris Fo urumva mko muragaye kibanza. Umviriza kijana baba. Sikia kwanza. Sikia Chris baba. Cameraman, baba, sikia Chris. Oh papa. Baba. Yeah, what cameraman? Baba, acha. Cameraman toko. Muri gwa rukundo gukunda igihugu cacu, muri gwa rukundo gushigikira igihugu cacu, muri gwa rukundo gushikana ibyacu biringa mu gihugu cacu kure, muri gwa rukundo gukundisha abanyamahanga ururimi rwacu igihugu cacu. Nico catumye ndi muri kino kibanza natembeye umukobwa mwiza cyane, umukobwa vraiment muremure novuga ati sinzi, umukobwa vraiment ataco no muhora ndamuhere hasi nkaduza amaka hejuru. Niyo turi kumwe mugumane nanje amadamubaza akazina cenda mubaza ni cyatuzanye ngano cyo ndababwira muraza kuvyumva gusa ndabimubajije. Sasa meze neza ova kabiri dukoroke kuri kangahe? Okay, ngomba dukoroke kuri kabiri wowe byumvise nta cyakuba baratubwira kuri ova. Abatabizi canke abakunzi ba Vocal TV bamwe baravuga ati Sadbio baragize amakosa gufata indirimbo gaja ku platform atarisha kuri YouTube. Bikaboneka bamwe barafasha indirimbo bashira kuri YouTube. Sadbio maze kubona ivyo bintu Kent birageje kuzara twegiye twaza muri game twasanze WhatsApp twaje tudusanga Bluetooth. Abantu ba muri Bluetooth barungikana indirimbo baja kuri WhatsApp naho tugira nga turahindura mindset zabo dutikoresha YouTube barabikora. Ubu twaye mu mbuga ziriha bakumbe nibasanje nga totongura ibitumbura ndasho iyo ndirimbo yitwa Nyonga Igisusu. Izo zimara izo kwitwa muri boîte mu bubare kuba DJ no mu mudugu izo kubita akapera gato ozo yumorangorane Nyonga Igisusu ni cyatabuga mugangariyo adogishona yo olamba lolo abazenga Ismail batwe okay, what is it? Bisoma iri. Ina mwomba yangu. Ina muyomba. Lamba lolo. Bakuzi dafite nibikenewe. Mugwane nanje. Bakuzi Vocal TV. Ini bisa bikin. Tuh kau back terus awalnya. Show cameraman. Kata kamera. Bakuzi dafite nibikenewe. Mugwane nanje. Bakuzi